Loué et remercié soit le Seigneur pour sa hashimwe grâce et sa ahimbazwe fidélité. umwami kubwo ubuntu bwiwe n'ubwizigigwa kubwo amahirwe dufise yo gusubira kuza kugira ngo dusenge kugira ngo dushobore kwizera ico Imana yavuze Que nous ne soyons pas choqués ntidutsitare par tout ce qui est humainement ku bintu byose bidatahurwa mu buryo bw'umuntu w'inyama déjà allé uko rero niho twoshobora gusubira kuri ba bantu ba mbere Gahini na Abeli maze tukabaza ikibazo mu buryo buciye bugufi tuti kubera ko Imana itabujije umwe kwica uwundi. nous pourrions prendre l'histoire Twoshobora gufata inkuru ya Isirayeli igihe ubwo bwoko bwari mu buja bukagirwa inyagano, abatizera bavuga bati ego pour Dieu c'était facile ku Mana byari byoroshe, tout cela du ciel yashobora kubiraba iri mu ijuru sans rien faire. atana kimwe ishobora gukora. On pourrait demander Twoshobora kubaza abatizera barabikoze ngo mbega iyo Mana yarihe quand tous les Juifs ont été assassinés, igihe abayuda bose babaca amazosi, igihe babaturira, igihe abana qui n'avaient pourtant imi- vraiment rien à na ba nyina ata kintu bagirizwa, igihe babaka ubuzima. croyants demandent Abatizera barabaza alors bati none iyo Mana yarihe, iyo Mana iri hose, iyo mwizera yarihe. que l'on pourrait continuer Twoshobora kubandanya avec les exemples hamwe n'ubundi burorero tirés de l'écriture, buvuye mu byanditswe vyera byo muri kahise, tukabaza ikibazo dans quel but. ngo ni mu ntumbero yahe ibyo byose vyashitse. Et si nous ne connaissions pas d'autres réponses, Nimba tutazi izindi nyishu, nous en avons une. turafise inyishu imwe, C'est que l'homme qui croit en nuko umuntu yizeye Imana Dieu est d'accord avec tout ce qui arrive. yemeranya n'ibishika byose, yemeranya n'ibishika byose. Et frère Branham dit à Mwene Data Branham un moment donné, aravuga il est igihe facile kimwe ngo biroroshe d'accepter le bien. kwemera ibyiza, Tout le monde ariko bose peut le faire. barashobora Et si kubikora. les, et si les choses Ariko se passent nimba comme nous ibintu les souhaitons, byogena nk'uko c'est tubyifuza, supportable. ibyo twovyihanganira. Mais que se passera None byogenda gute iyo ibintu bibaye igihushane? ces jours-ci, Ino minsi nous allons considérer certaines choses turaza kuraba ibintu bimwe bimwe Imana idufashije, et kandi tout cela avec une seule ibyo byose foi et mu une seule kwizera assurance kumwe dans le cœur, n'ubushizi bw'amanga bumwe mu à mutima, savoir que ni Dieu ukumenya yuko Imana itubwira, qui nous donne une iduhe meilleure compréhension ugutahura kwiza et surtout byose, capable. cyane cyane dushobore gutahura ibyo yavuze. Heureux Harahiriwe uwo ne s'irrite contre moi. atarakira Imana, harahiriwe umuntu atazimira, umuntu N'offense pas, atiturubika, a dit le Seigneur. niko umwami Imana yagize. Kandi haravuzwe, karasubiye kuvugwa ngo gusa abatizera S'offusquait. nibo bonyene batsitazwa na vyose, kuko ntibagendera mu muco w'ijambo ry'Imana. Les croyants Abizera ne bobo se sont pas offusqués. bobo ntibatsitara, Ils étaient destinés à bari bagenewe kubona no kumva no kwizera toutes ces choses. ivyo bintu byose. Ikintu Dieu cankubise ni Imana yarabwiye Yosefu mu nzozi. Et je veux vous dire, Ndagomba kubabwira uno munsi itandukaniro hamwe indoto y'Imana n'indoto la pensée ivuye mu byiyumviro humaine. by'umuntu. Un songe divin Indoto ivuye ku Mana neza neza iba itandukanye, inyuranye n'ibyo twe twiyumvira. et votre songe. Kandi indoto yawe nayo ni ibyo waba wiyumviye wowe, Comme vous l'avez ni pensé, nk'uko vous wari savez wabyiyumviriye, avant ugaca wumva neza umenga ibyo wari wiyumviriye nibyo, cyangwa ibyo wari washize mu mutima wawe ugaca ubona hanyuma umenga wabirose. Il est dit dans l'Ecclésiaste, Havugwa mu musiguzi ngo ahari ibikorwa byinshi witware ko ibintu byinshi
haba n'indoto nyinshi n'akabonge kenshi umusiguzi 5:2. ariko indoto ya Yosefu ntiyahuye n'ibyiyumviro byiwe kuko yagomba guhaguruka ngo yigire. Indoto ya Yosefu yari indoto ivuye ku Mana, yari inyigisho y'Imana. Ndagomba kubabwira yuko twizera kandi indoto z'Imana, ariko izo ndoto zose zivuye mu mushishito tuzibagira. Indoto zose zivuye mu byo twe twiyumvira, ibyo nabyo ntitubibwire n'umuntu n'umwe. Mbere tunamaramazwe no kuba twagize indoto nk'izo, ariko hariho ibintu bibiri murahabi. Ibyo bintu byose birashobora kuba iby'umuntu canke iby'Imana, ariko dutegerezwa gutandukanya mbega bivuye hehe, bifise intumbero yahe. Mu ruhande rwa Yosefu yari inyigisho yo mu byanditswe byera, ihuye n'ibyanditswe, kuko umuhanuzi wo mu isezerano rya kera yari yamaze kuvuga ati muri Egiputa niho nahamagaye umwana wanje. Hoseya 11:2. Ubu rero twobaza tuti icyo caravuzwe, none kubera iki uguhunga kwateza kubaho kugira ngo hasohore ngo muri Egiputa niho nahamagaye umwana wanje ngo aveyo. Ubu rero twoshobora gusubira kubaza tuti kubera iki byateza kugenda gutyo. Aho rero urashobora kubaza Imana nayo igituma, maze umunsi umwe mu bihe bidashira ntituzoba dukeneye gusubira kubaza. Byose bizoba byamaze kwishurwa, byose bizoba byamaze kwegeranirizwa hamwe, ata kintu na kimwe cy'ikibazo kigisigaye. Amen. Ku isi dufise ibibazo byinshi cyane. Twoshobora kubaza ngo kubera iki kiriya. Umunsi umwe tuzomenya igituma. Amen. Kandi tuzotahura, tuzoshimira Imana. Amen. Rero twarateguye bino bikorane kugira ngo hashobore kuba iminsi ikurikirana wa Mungu. Turarindira ego, duca turindira yuko inyuma y'uwa Mungu abantu benshi baba biyandikishije baze, maze twese hamwe dushobore gusangira umwaka mushasha. Tuzovuga mu buryo buciye bugufi ibintu bya kera, atari kugira ngo tubijanane natwe mu mwaka mushasha, ariko kugira ngo gusa tubisige inyuma yacu burundu, twizigire umwami kugira ngo ashobore kurema ikintu gishasha ku bw'ubuntu, kandi ivyo muri wewe no muri jewe kubw'ijambo ryiwe, kubwo mpemu yera wiwe, dushobore kugenda dutera intambwe tuje imbere, kandi duhezagirwe mu gihe gisigaye nubwo ari kigufi. Ico dufise Imana ishobore kudushira mu mugisha kubw'abandi. Nari nifuza ko muri kino gitondo byari isaha yo gusenga, ariko nubwo bimeze uko, numvise yuko hari ijambo ryagomba kuzanwa. Twamaze kumva ko amajambo menshi y'Imana, sinibaza ko hoba hariho ahantu ku isi aho hoba haratangarijwe amajambo y'Imana menshi, canke aho haravugiwe n'inkuru zo muri rusange nka hano mu butumwa bwinshi. Nk'uko byabaye mu yandi makoraniro barabizi, ubutumwa bwiza bwose haba harimo inkuru zidonda ibyabaye. Twebwe ntitwigeze tuzana imigani, ntitwasobanuye ijambo ry'Imana uko twigombeye, twararitangaje nk'uko yarihishuye kubwa mpemu yera. Ariko mu masengesho no mu myimenyerezo y'Imana kumbure twarabuze n'umwanya.
et avons des lacunes. twari Nous avons dufise lu dans ibintu bitameze l'une des neza prédications twasomye mu nous butumwa avons bwiza bumwe sans doute yuko traduit maintenant ubwo que twasobanuye Abraham dit ubu autrefois, mwene data Branham aravuga ati les kera abizera ce qu'il bavuga vivait avec Dieu, ibyo babana expérimentait n'Imana avec Dieu, imyimenyerezo bakorana n'Imana baraterana bamwe n'abandi bakavuga bati umve nabaye muri ibi n'ibi n'Imana yavuze ati cela faisait simplement ibyo partie de la vie des croyants. bwari ubuzima bw'abizeye Imana yama yihishurira abayo Puis, il constate hanyuma et dit, acaravuga aujourd'hui, ati uno munsi ce n'est plus comme ça. ntibikimeze On gutyo n'entend plus, nta muntu acumva yuko on n'entend plus que Nta- très rarement. tubyumva rimwe na rimwe ko Imana yihishurira umuntu ariko ndizera yuko iki gihe Passera icyo gihe kizorengana tuzogaruka ku ntango et que Dieu maze Imana aho izosubira kuba nyine ya yindi ku mpera nk'uko yari iri ku ntango maze ijambo et l'esprit na mpemu bigashobora kugira ibikorwa bimwe nyene bigashobora gusohoza ibintu bimwe mu buzima bwacu bw'abizeye il ne peut donc pas s'agir simplement d'entendre. rero si ukumva gusa si ukumviriza ijambo ry'Imana ariko Elle doit ritegerezwa gusohora ico umwami yaritumye gukora muri twebwe y avoir hategerezwa kubaho ikintu c'Imana muri twebwe qui se manifeste, kigaragara qui devient visible, kiboneka imyimenyerezo nk'uko telles que nous sont rapportées dans la nk'uko Bible. tuyisoma muri bibiliya tuyibwirwa atari ukwiruka inyuma y'iyo myimenyerezo atari uko twe twibaza ngo ubu rero muri kino gihe reka dushiremo inkomezi dusenge mu buryo budasanzwe kugira ngo n'iki kintu gikomeye gisohore oya C'est justement le contraire. ahubwo ni igishushanyo Il est dit havugwa ngo ces signes miraculeux ibitangaza n'ibimenyetso bizokurikira abizaba bizeye ntibazokwiruka inyuma y'ibitangaza n'ibimenyetso ariko ngo ntibazokwihata ngo babikore ngo babishitse oya n'ibimenyetso bizokurikira abandi bizokurikira ba bandi bizera umwami bakamwizigira batera intambwe baje imbere bataraba ku bihe ariko baraba mu bitaboneka bakabona nk'uko biboneka bakabifata nk'uko ari umwizigigwa we yatanze isezerano ko azorisohoza Imana yasohoje ijambo ryose ryo mu byanditswe ibyo mbega ntibyashobora kuba mu mutima wawe no mu mutima wanje ukwizera n'ukwizigira bizima Imana yoba ifise rimwe yarabuze gucunga ijambo ryayo ngo risohoze turamaze kuvyumva mu intangamarara mu ijambo ry'intangamarara natwe twoshobora gusubira kuvuga imirongo myinshi yo muri bibiliya Yosefu kumbure ntiyigeze yibaza ku ijambo ry'ubuvugishwa ngo muri Egiputa niho nahamagaye umwana wanje kumbure Herodi ntiyigeze asoma bibiliya ntiyamenye yuko icyo bisobanura ngo rashera ariko araboroga ku bw'abana biwe n'akamo k'akaga ku musozi wa Isirayeli maze hanyuma havugwa neza mu buryo buciye bugufi ngo kugira ngo ibyanditswe bisohore nk'uko mwene data mukundwa yabivuze cyari ikintu kimwe ariko kugira ngo haboneke kimwe benshi batanze ubuzima bwabo byari iki kwari ugusohora kw'ibyanditswe byera ngo numva amaborogo rashera ariko araborogera abana biwe twoshobora gusoma iyo mirongo yose ivuye mu muhanuzi Yeremiya aho niho biri n'ahandi ndabereke ingene byose byagomba gusohora twoshobora kuvuga uno munsi ngo uwo Herode umuntu yari kumucisha bugufi umutwe twibagira ibyo byose kwari ukugira ngo ibyanditswe bisohore dutegerezwa kugira ego mu mutima wacu ku kintu cyose Imana yafashe kw'ingingo mu mugambi wayo naho rero gusa niho dusotahura
naho gusa niho tutazozimira ariko niho tuzokwizigira byose n'umutima wacu wose niho tuzomenya ko Imana yabitumbereje gutyo turamaze kubivuga ejo umwami yari kurinda Mariya uwo yatoye uwo yahisemo yari gushobora kumushyira ku ruhande atari cyo cyumviro kigira kabiri cyo cya fiyansaye no kwabirana ibyo byose byari bikenewe ariko abatizera ntibari kugira uburyo na bumwe bwo kuraba ingene bokwagiriza umwami wacu muri burya buryo nk'abizera twe turazi yuko yagomba kuba imfura muri bene se benshi kandi yari imfura yavutse umugisha w'Imana wari uwiwe kuko imfura yose yari ihezagiwe nk'uko icagezwe cy'Imana cyari kimeze twovuga mbere twihuse ngo imbere y'uko n'icagezwe gitangwa nimba nibuka neza imfura yose yagomba kuba yeguriwe umwami yejejwe kubw'umwami murabibona icagezwe cyatanzwe mu kuvayo 19 ego ni mu kuvayo 13 mu kuvayo 13 ngo unyezereze imfura zose byari biki icagezwe icyari bwazi ariko utanga icagezwe yariho yaravuze mbere ntiyarakeneye kurindira yuko ibindi bigabane biza yaravuze ibintu arabisohora hano naho ku murongo wa 15 ngo imfura z'abantu n'ibyabo byose mugumye iri ryungane ngo ariko ncunguye umwana w'imfura wese mu bana banje ngo ariko imfura zose z'abahungu turazicungura ni agace ka nyuma ku murongo wa 15 muri kuva 13 ngo ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura murazi ko twoshobora gutangura ubu rero tukaraba ingene Yakobo yagomba kubona umugabane umugisha w'abana b'imfura tukagenda kure nk'uko twasomewe hano ku mugoroba mu gikorane twasome muri Oseya ngo mwebwe mutari ubwoko bwanje muzokwitwa abana b'Imana. Imana yategekanije neza mu buryo bw'agahoro abiwe baramwiyegurira kuko baramenya yuko yateguye neza ibintu. Twibaze kuri Yosefu, mbega bamukoreye iki? Bamutaye mu bwobo baca barigendera. Twovuga rero tuti ni ibintu bidatahurika. Bose bari abana b'umugabo umwe yahawe umugisha, bose baravukana. None kubera iki bakoze ibyo? Maze hanyuma haza isobanuro iciye bugufi ngo Imana yanzaniye hano imbere yanyu kugira ngo ubuzima bwanyu bushobore kurindwa. Amen. Twovuga ngo iyo igihe Imana itumye umugabo imbere y'abandi, aho rero umuryango wose ucukorana. Se nawe yari akiri se icyo gihe, yari afashwe nk'umukuru w'umuryango. Two kwibaza tuti yari kuduza ibiganza akavuga ati haheza igigo Yosefu kuko yabaye umuhanuzi. Turabizi niko Bibiliya ivuga. Mbere yaranyuranije ibiganza igihe yahezagira abagenewe umugisha bo muri kazoza.
byari Il n'a iki pas levé les mains comme nous ntiyadugije l'aurions. ibiganza nk'uko twowe twoba twabitegekanije oya Ses fils abana biwe étaient jaloux bari de bafise l'unique fils bari avec lequel bari Dieu bafi- avait un projet. bari bagiriye inzigo uwo imana yari ifitiye umugambi udasanzwe En tant qu'être humain, nk'abantu en tant qu'être, nous aimerions Nk'abantu emprunter le chemin le plus facile, twohisemo inzira résistance nziza itarimo ibibazo itarimo ingorane ariko yoba ari inzira yawe yoba ari inzira yanje yoba ari inzira y'imana mbega none vyoma iki inzira zacu zodufasha même s'ils iki sont nubwo zoba zoroshe ils ne mènent pas au but. ntizitwara ku ntumbero ni gusa inzira y'imana nitwara ku ntumbero uno munsi tuteza gushitamwo uragomba inzira yoroshe nziza ikunezereje yego ni Tu peux vyiza le suivre. ikurikira Mais ariko à la fin, ku mpera tu n'auras pas atteint le but. ntuzoshika ku ntumbero Et puis la question, ikibazo je kica suis kiza un none chemin uragomba inzira épineux, irimo un chemin amahwa escarpé, inzira un chemin iduga presque inzira impraticable. idashoboka iyo imana yategura ubuzima bwawe aho rero vuga uti yego kandi amena mwami niyo nzira ngomba gufata kugira ngo nshike ku ntumbero amen 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 haleluya Même twoshobora mbere jusqu'à notre kugenda gushika ku mwami wacu no kubambwa kwiwe nous poser la question, tukibaza ikibazo tuti mana yanje n'avait-il pas d'autre mbega nta yandi mahirwe yari ariho de salut? y'agakiza yo gucungura oya imana ubundi bwo yari gushobora gufata iyindi nzira nta yandi mahirwe yari ariho Le péché qui s'est produit là-bas icaha au jardin cari d'Éden, cabereye hariya mu murima wa edeni turazi twese ico cari ico cagomba rero kuronka inyishu ico satani yari yarazanye icishije mu nzoka icari cafashe abantu bose kikabatwara mu rupfu ico gihe rero igorogota par Dieu dans imana yagomba kuzana ukuremwa gushasha amen ivyo nivyo imana yakoze umwami wacu ntiyagomba kwakira kwikorera igitsibo c'amahwa mbega yagomba gukora iki ni umwami imana yavuze iki ngo igihe haza umuvumo le champ portera des épines. ngo isi izomera amahwa n'urwamfu ngo uzorya ubizicuya uzorya ubizicuya umwami wacu yaragwanye Getsemane icuya ciwe caratemvye ku isi nk'amaraso yikoreye igitsibo c'amahwa Vous êtes alors aho rero baramucokoye bamubwira bati wewe uri umwami w'abayuda nuvugishwe wewe uri umuhanuzi nuvugishwe ninde wagukubise nous pourrions nous twoshobora arrêter à toutes ces guhagarara choses kuri ibyo bintu et byose demander pourquoi tukabaza cela tuti kubera iki devait-il byo se passer byagomba ainsi. gushika gutyo Pour nous, kuri il n'y a twebwe pas de pourquoi. nta Pour nous, il nta n'y a kubera qu'un iki parce kuri que. twebwe hari ngo C'est kubera parce que ni la ukubera chute ukugwa a eu lieu. kwari kwabaye C'est parce que ni ukubera les autres ibindi choses ont bintu eu lieu. byose byari byabaye Et c'est parce ni qu'elles kubera avoir lieu. ibyo bintu Pour byari nous, byabaye il n'y a kuri pas de twebwe point d'interrogation. nta kabaza Seulement une kariho affirmation hari gusa intérieure ukwemera mu de ce que mutima Dieu a dit w'ibyo imana dans yavuze ses muri paroles. ayo majambo Pensez même à mwibaze no muri kiriya la gihe ville de aho Jérusalem. igisagara ca yerusalemu casamburwa umwami yararize aririra yerusalemu aravuga ati ni kangahe nagombye kukwegeranya nk'uko inkoko yegeranya imiswi ariko ntimwabishatse Et il a dit maintenant, aravuga ati vos ubu villes rero seront ibisagara dévastées. byanyu bizosamburwa ibimisaka aravuga ati nimwibuke kuko umuhanuzi daniyeli yamaze kuvugishwa kuri ico ko ikizira c'ubuyobe kizoba ahera Et quand vous maze verrez nimwabona yerusalemu ikukujwe n'abasirikare b'intambara abizera bazohungire mu mitumba yo mu buyuda et que s'est-il passé? habaye iki
c'est sans doute ce que ni rapporte neza neza ibivugwa na yosefu umwanditsi wo muri kahise. Abari bizeye yesu muri kiriya gihe bose baciye bihungira, nta n'umwe yaguye mu gisagara igihe bagisambura bakakigira umusaka, igihe bakigira umusaka. Abizeye baciye bahungira mu misozi yo muri yuda, mu Buyuda baca bararindwa kuko bizeye umwami. Amen. Ni intahe nziza n'abatizera nabo bashobora kuvuga bagatangaza bakavuga ibyabaye. Turazi ko ariko bizaba bimeze ubu. Ibintu biteye ubwoba bizogwa ku isi, abantu bazohiga urupfu ntibazorutora, ariko imbere y'uko imanza ziteye ubwoba zikubita inosi, umwami azoza azorondera abiwe abatwari mu bwiza. Aho rero twoshobora kubaza tuti mbega Imana iragororotse? Yego iragororotse. Twese twoshobora kwishura icyo kibazo tuti Imana ni ukuri, iragororotse, niyo izigirwa mu byo ikora byose. Inyuma ya byose tumaze kwakira mu buryo buhagije, nta bindi dukwiye bihagije. Abandi bikakisha bakiha umuriro ntibumve Imana, bakaba mu bihambaye, mu bibanezera, nabo bazoronka umugabane wabo, kandi neza neza bizaba bigororotse imbere y'Imana, mu maso y'Imana. Ndizera ko ari mu gikorane ca mbere aho twakoraniye hano ngo dusenge, niho mwene data Ewald yasomye ayo majambo meza y'umuhanuzi Hoseya, amajambo agomba kuduherekeza muri ino misi yose, uhera ku munsi wa mbere gushika ku wa nyuma, na cane cane imirongo ni Hoseya Hoseya 2:23. Hoseya 2:23. Ni jewe zo bibira mu gihugu kandi kuri uwo munsi nzokwitaba ijuru. Ni jewe uhoraho mbivuze, haryo yitabe isi nayo yitabe ingano na vino n'amavuta, navyo byitabe izeye. Isi nayo yitabe ingano na vino n'amavuta. Iyo Imana igomba kumva isi n'ijuru, ikaba igomba kukumva na we na jewe, ikitwegera ikatwumva we nanje, ikatwitaba, ikaduha ibyo yadusezeraniye muri aya majambo yayo. Nk'uko tubibona, ibyo byasezeraniwe ba bandi batari mu bwoko bwa Isirayeli. Murashobora kubisoma ku murongo wa 25 Vyose ya kabiri. Ni jewe nzomwibibira mu gihugu, kandi nta mbabazi nzomugirira, kandi nta mbabazi nzomugirira imbabazi. Mbarire s'abantu banje nti muri abantu banje, nabo bazovuga bati uri Imana yacu. Ni ijambo ry'agahore. Twari abantu batari ubwoko, nk'uko Abaroma 9 hari, ni ukuvuga amasezerano n'ibyagezwe byari by'ubwoko bwa Isirayeli, ariko twebwe twari injabukira kuri ibyo bintu byose. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera, ndabibasaba uno munsi, mbega murabona yuko umunezero ibi byateye intumwa igihe batangaza ubutumwa bwiza guhera mu isezerano rya kera. Nta namene nimwe numva. Amen.
ntibari bafise isezerano rishasha bari gushobora kuvugira ku butumwa bwiza. Pawulo n'abandi bose bategezwa kuvuga ubutumwa bwiza bakuye mu isezerano rya kera, kandi ibyo bavuga mu butumwa bwiza bagomba kubisobanuza isezerano rya kera, bafite isezerano rya kera. Byose biri hano, byose biri ngaha, birimwo hano. Nicyo gituma Pawulo yandikira abaroma iri jambo ryiza mu gice ca mbere aravuga hano ngo jewe Pawulo umugurano wa Kristo Yesu nashizwe ku ruhande n'umuhamagaro ngo mbe intumwa ngo ntangaze ubutumwa bw'agakiza y'Imana bwari bwasezeraniwe kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. Ubutumwa bwiza bw'Imana bwari bwaratangajwe mu byanditswe by'abahanuzi. Abaroma igice ca mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ubutumwa bwiza bw'umuntu bw'abantu, abantu barabwambika uko bigombeye, ariko ubutumwa bw'Imana bwasezeranywe imbere y'igihe mu byanditswe byera, kandi nta butumwa bwiza buriho bwotandukanywa n'ibyanditswe byera by'abavugishwa n'Imana. Ubitandukanije aba yamaze gukura imizi mu kuzimu igaburira ubwo butumwa. Ariko tuba dukeneye iyo si nziza kugira ngo tubone ibintu bitanga ubuzima. Ni ukuvuga isezerano rya kera ntirikwiye ritagira rishasha. Ibyo bibiri bigenda bijanye. Mwebwe mutari ubwoko muzokwitwa ubwoko bwanje. Si ibyo gusa, ariko Imana iravuga ibaha isezerano. Igice ca kabiri c'umurongo wa Oseya ngo nzobwira abatari ubwoko bwanje muri abantu banje, nabo bazovuga bati uri Imana yacu. Igihe Toma yavuga ayo majambo ngo mwami wanje kandi Mana yanje, aho hari ikintu gisumba ico dushobora kuba two kwibaza tugashirako n'ingero, kuko nimba twamenywe n'Imana, aho rero natwe twaramenye Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi iyo atubwira twebwe ngo tutari abantu, ngo muri abantu banje, raba rero niho turi. Isirayeli bari ubwoko, ariko amashami kamere yarakuweho, maze ingurukizi zishigwako nk'uko Pawulo abisobanura mu Baroma 11 bashizwe ahakwa amashami kamere. Menya neza ndabingiza, si igiti cakuweho n'imizi, ariko ni amashami amwamwe niyo yatemwe akugwaho, natwe dushigwamwo nk'ingurukizi. Ariko ni ya mizi nyene, ubu bwa buzima nyene, ubwo nibwo twakiriye duhawe n'Imana. Twovuga tuti uri Imana yawe. Nta kindi kintu dusigaranye cyo gukora kuri ba bandi bari mu bwoko bwiwe, kuvuga gusa ngo uri Imana yanje. Mwene data, mushiki wanje, n'ubuntu bw'Imana yacu. Nico gituma umwami yaje, kandi mu buhanuzi bufatanye no kuvuka kwiwe no kuza kwiwe turamaze kubisoma. Mu by'ukuri habaye ikibazo c'agakiza ku banyamahanga, atari gusa kuri Isirayeli ariko n'abanyamahanga.
mbe twabisomye he ces versets. muri ijya mirongo Ce doit être dans Luc hataza kuba ari muri chapitre 1 luka igice ca mbere où aho Simeon a simewoni prononcé yavuze cette prière. iryo sengesho. Luc luka 2, kabiri verset 29. umurongo wa 29. Seigneur, maintenant, tu renvoies ton serviteur en paix. mwami ubu noneho reka umusabyi wawe yitahukire amahoro, Ton salut. kuko amaso yanje yabonye agakiza kawe, Tu as ako préparé aux yeux wateguye de mu tous maso les peuples y'amoko yose, une lumière kuba umuco éclairée wakira les amahanga, païens amen, et pour no kuba glorifier ubwiza ton peuple. bw'abantu Israel. bawe b'abisirayeli, amen. Une lumière Haleluya. pour umuco éclairer. wo kwakira abanyamahanga, amen. Voulez-vous que je vous montre où mugomba ko Paul a ndabereka utilisé les mêmes aho pawulo yakoresheje ayo majambo nyene mu byakozwe n'intumwa 13. turasoma ngaha umurongo Nous lisons ici du verset 47. umurongo wa 47, Acte byakozwe 13, à n'intumwa partir du verset 47. 13 umurongo wa 47. Car ainsi kuko umwami nous imana l'a ariko ordonné yatubariye le Seigneur. Je t'ai fait ati lumière ndagushizeho ngube umuco w'amahanga, pour que tu deviennes kugira saint ngo nabo jusqu'aux extrémités kugira ngo de nabo la ku terre. mpera y'isi ubashikirize agakiza, Remarquez-vous amen. nimubone neza yuko merveilleuse ari iyi correspondance. ukuroranya kw'agahoro. D'aller au prophète urashobora kuja mu Ésaïe muhanuzi 47. Yesaya 49, urashobora kugenda muri Luka 2 ukaja mu byakozwe n'intumwa 13. Concordance ibintu biroranye neza 100%, bihuza neza mu ijambo ry'Imana, kuko iminsi yose ni wa mpemu yera nyene niwe yavuze, amen. et je vous dis que si ndababwira c'est yuko cet esprit, nimba ari uwo mpemu yera nyene atubarira, amen, alors nous aussi natwe rero en plein tuzoba accord turoranije neza neza avec Dieu hamwe n'Imana n'ijambo ryayo, kandi tuzoba dufise ubufatane nawe entre nous. kandi no hagati yacu. Pour beaucoup, Kuri benshi ça a peut-être ivyo kumbure bibabera bishasha, byabereye bishasha kera, ariko byari by'ukuri. l'important Igihambaye suko ikintu kiba gishasha, igihambaye nuko kiba ari icukuri, qu'elle soit juste, kibe kigororotse, kibe carasezeranye mu ijambo ry'Imana, tube dufise urufatiro rwa Bibiliya munsi y'ibirenge byacu, aho grâce. kubw'ubuntu bw'Imana. Ku bantu ba kiriya gihe na cane cane ku bwoko bwa Isirayeli Ce n'était pas une chose, nticari ikintu coroshe, certainement pas non plus ariko kandi pour Paul. no kuri Pawulo. Savez-vous, Ariko murazi il a dit ico yavuze c'est Jean avant, bariya bantu imbere, yabanje kubabwira ijambo rikomeye rikaze rivuye mu muhanuzi Abakuku, et ce n'est qu'ensuite qu'il est ni passé hanyuma et a mis yaciye devant leurs avuga yeux abereka imbere y'amaso yabo amasezerano y'umuhanuzi Yesaya. Hano dans Acte mu byakozwe 13, n'intumwa il est 13 écrit au haranditswe verset ku murongo 40, wa 40 hanyuma 41, prenez donc garde que nuko la mwiyubare parole du prophète ibyavuzwe n'abavugishwa n'Imana byoye kubashikako, ngo raba mw'abanyagakengerwe mutangare muyongayonge, kuko ngira nkore igikorwa mu gihe canyu, igikorwa vous ne croiriez mutazoroha mwemera, naho umuntu yokibasobanurira, amen. ici Hano une décision ingingo yari yamaze et kuza, non pas que nous soyons maintenant atari arrivés ukugira ngo ubu tube dushikitse ahantu mu ikorosi. Kiriya gihe agakiza kagomba guca kuva mu Bayuda kaja mu banyamahanga, ariko ubu rero natwe turi ku mpera yacu, agakiza kazoca gasubira kaje mu Bisirayeli. Kiriya gihe Pawulo yabwiye bariya abantu bo muri Isirayeli voici ati nimurabe contempteur mwebwe mwabacokoranye mwe, nimumaramare muherengetere. Ibyo byomara iki yuko Imana isohoza igikorwa c'ububasha mu misi yacu, nimba turi mu bacokoranyi, mu bantu bacokora banegura ico gikorwa, nimba natwe twotangara, nimba natwe
twoherera guherengetera. Abacokoranyi bazoherengetera, ngo nimurabe abacokoranyi mutetegwe muherengetere. Abantu botangarira iki nimba ari uko ntegeza guherengetera ngapfa kubera nabaye umucokoranyi? Ninde umucokoranyi? Ni wa wundi asuzugura ikintu Imana imuhaye. Rero ni ijambo rikomeye. Imana irazi ko nagomba gusoma mu muhanuzi Yesaya. Nicyo gituma naciye nicara hano muri kino gitondo, ariko ibintu byose ndabihabwa mu kiganza c'umwami. Natahuye neza ko ataco bimaze kuza mu gikorwa c'Imana, nzi neza maze kumenya ngo icyo ngomba kuvuga. Oya, Imana niyo itanga ijambo ribereye mu isaha ibereye. Twebwe turamushimira n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Muri kino gihe kera Simeyoni yashobora kuvuga ati umuco wo kwakira mu banyamahanga. Ndagomba kuvuga yuko hari ejo haheze mu gihe c'amasengesho aho twashimitse yuko amasengesho yacu agomba kuba ahuje n'ivyo Imana iriko irakora uno munsi. Ntibakora amasengesho barongorwa na mpwemu yera, bari mu kintu kigezweho, bavuga iby'ubuvugishwa bwa Bibiliya mu masengesho ahumetswe na mpwemu yera. Natwe tubaye mu gihe aho ubuhanuzi bwa Bibiliya buriko burasohora imbere y'amaso yacu. Wa mpwemu nyene ashobore, we yahishuye ijambo ry'ubuvugishwa, ashobore kuba kuri twebwe. Amen. Muri twebwe ashobore kuzana amasengesho yemegwa n'Imana, ashika ku ntebe y'Imana, kugira ngo dushobore twese guhabwa umugisha ku bw'ubuntu. Amen. Imana ifate ayo majambo iyagwize kugira ngo ntasubire inyuma ubusa. Dushobore gutahura yuko Imana ikora igikorwa muri no minsi. Ntabwo yari ingingo y'umuntu mu 1933 ngo itanguze umuhari mushasha wo kwizera. Oya, ntiyari ingingo y'umuntu mu 1946 yuko ivuga ngo ubu rero ndagomba kugerageza. Oya, yari intango y'igikorwa ca nyuma c'Imana, intango izoshikana ku mpera, kandi impera izoba iri imbere y'Imana mu bwiza. Kandi ukurangiza hano ku isi, impera, uguheza hano ku isi mu mukuku w'abacunguwe n'amaraso, bizoba bikomeye, bizoba bihambaye. Abatari abantu banje ndababwiye, uri ubwoko bwanje, uzombwira uti uri Imana yanje. Haleluya. Turi ubwoko bwo mu kibara ciwe, umukuko wo mu kiganza ciwe. Yaraduhamagaye ngo dusohoke kugira ngo tumumenye wewe n'ivyo ariko arakora. Ni kubw'ubuntu niho yatumenye natwe ubwacu imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Haleluya. Amen. Mbega twese twokwizera ko Imana yadutoranije imbere y'uko isi ibaho? Amina. Abo bose batoranijwe barashobora kubyizera. Abo bose b'Imana bumva, barumviriza ijambo ry'Imana. Dushobore kuba twaryumvise no munsi, atari gusa n'amatwi yacu, ariko n'imitima yacu kubw'ubuntu. Nihahimbazwe, hashigwe hejuru izina ry'umwami Imana yacu, isohoza igikorwa c'ububasha muri no minsi. Ntitube muri ba bandi basuzugura, abatanga igihe cyose bakarangiza bapfuye, ariko tube muri ba bandi bagira umugabane mu by'Imana ikora uno munsi.
et cela de tout leur ivyo cœur, n'imitima yabo yose leur âme. n'ubugingo bwabo Dieu bwose. nous bénisse. Imana iduhezagire twese mu izina rya Yesu, amen. Amen. Devons-nous pour une Turahaguruka ku bw'amasengesho yo muri rusange. Père Céleste, Data wo mu ijuru, conversion de tout cœur, turagushimiye n'umutima wacu wose les puissantes kubwo amajambo akomeye ayo wavuze mu ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, turazi yuko utahagaritse kuvuga ko ukiri ku gikorwa mbere no muri ino minsi yacu. Ayo majambo ayo Pawulo yabwiye bamwe b'igihe ciwe ntiyaraba yabo gusa, natwe na yacu muri ino minsi. Mwami, ukore ku buryo tutoba muri ba bandi basuzugura, ariko tube muri ba bandi bizera ijambo ryawe, bakaryakira, bakaguha amashimwe ku buntu. Mwami, turanezerwa kuba turi abawe, kuko waduhamagaye. Mwami, urazi imitima yacu. No muri kino gitondo urazi kuri umwe wese kiri muri twebwe. Mwami, mbere ico ngusaba Mwami nuko udufasha twese Mwami, aho ibintu bitaramera nk'uko byategezwa kumera. Mwami, ufashe mwene data, ufashe bose Mwami abaje muri no misi, bakazoza kandi bakiyongera. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye mu mitima yacu yose kubwa rino jambo ry'ubuvugishwa. Izina ryawe ry'ubwiza rihabwa ivyubahiro. Mwami, intumwa nibari bafise isezerano rishasha, ariko bashize imbere abavugishwa n'ijambo ry'abavugishwa n'Imana ku gitereko kw'amatara. Mwami, turagushimiye ko watumurikiye natwe ubwacu kugira ngo dushobore kubona neza ijambo ry'ubuvugishwa rirakaka kuri imbere yacu. Haleluya. Ubwiza n'ubwizina ryawe ryera. Mwami, warahamagaye ubwoko bwawe muri no minsi, kandi urababwira Mwami, Mwami, abacokoranyi bazohona, ariko ubwoko bwawe buzobona ubwiza bwawe. Ubwiza n'ubwizina ryawe ryera rya Yesu. Haleluya. Amen. Amen.